suye kubaramutsa suye kubiyegereza muri aka kanya kadasanzwe k'ijambo ry'Imana nkuko dusanzwe tubana muri kino kiganiro isaha y'impinduka gisha kuri Buja TV. Imana ibahezagire cyane nkuko dusanzwe tubana iminsi yose isaha imwe kugeza isaha 2 z'ijoro kwa gatandatu. Turabahaye kaze namwe ne data turi kumwe mu hinga bw'ivyuma Aimable. Imana imuhe umugisha ariko abikora neza kugira ngo amajwi n'amashusho bishobore kubashikira bimeze neza. Rero tugomba dusenga Imana hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi tuko turaganira kubijanye n'imivumo, inkomoko y'imivumo itandukanye abantu babayemo. N'uyu munsi turaza kubandanya n'igice kigira gatatu ciyo nyigisho tumaze iminsi turiko turasangira muri kino kiganiro isaha y'impinduka. Nagomba nagutumirire kubana nanje mu uyu mwanya w'ijambo ry'Imana n'amasengesho, kandi ni mufisi inshuti yawe umuntu wo hafi, umuntu wipfuriza ivyiza, umutumire gukurikirana iri jambo ry'Imana. Ashobora gukurikirana ciye kuri Canal Plus cyangwa kurikirana ciye kuri Star Times nkuko mubibona muri ako kafishe nabahaye. Abatagafise namwe muje kuma chaîne musanzwe murabirako kuri Buja TV. Ikiganiro cyatanguye, utumire abari hano mu gisagara ca Bujumbura, abari mu makarite atandukanye, abari mu gihugu hagati hirya no hino, abari hanze y'igihugu, mwese musanzwe mukoresha Canal Plus ni yindi miyoboro mushaka kuba mucako kugira ngo mukurikire ijambo ry'Imana. Rero reka dusenge hanyuma duce dusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi tuza kwishimikiza. Imana ibagirire neza. Ndabizi neza nimba ufise ikibazo uraza kutwandikira tugufashe tugusengere kuri WhatsApp. Urashaka gushaka kurungika ubutumwa bwawe bwanditse tukaza kugusengera. Turaza no kuguha nimero uza gucako kugira ngo utelefone hano kuri television mu buryo bwihuse. Ndazi Imana yaza gukora igitangaza kuri wewe. Amazina ni yayandi, ni Pastor Olivier Dusabe ndongo ishengero rya Repentance hariya ku Musaga. Imana ibakorere ibidasanzwe. Reka dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu, ndasengeye uyu mwanya, ndasengeye iyi gahunda, ndasengeye iyi program, ndasengeye abantu bose tugiye kubana kugira ngo ubagirire neza. Ijambo ryawe rize kugira ububasha n'ubushobozi bwo gukiza, bwo gutabara, bwo kugendera abana bawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe igice 8 duhere ku murongo wa mbere tugeze kuri 4. Basha kurushira ku murongo hariya mu hinga bw'ivyuma nkasoma namwe muri ko murakurikirana aho ku maekra yanyu. Dusome duhere ku murongo wa mbere. Aravuga ngo Mose yibutsa abantu iby'Imana bakoreye byose. Ibyagezwe byose mbagera uyu munsi muze mu byitondere mubishitse kugira ngo mubone kubaho, mugwire kugira ngo mwinjire igihugu uhoraho yarahiye basogokuruza banyu ko azokibaha. Murongo wa kabiri, kandi muze mwibuke urugendo rwose rwo mu bugaragwa uhoraho Imana yanyu yabarongoyemwo iyi myaka uko ari 40 kugira ngo abacishe bugufi abagerageze amenye ibiri mu mitima yanyu yuko muzo kwitondera ibyagezwe byiwe canke mutazovyitondera. Murongo wa gatatu, nuko yabacishije bugufi yemera ko musonza, araheza bagaburira manu mutari muzi n'abasogokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo abamenyeshe yuko umuntu adatungwa n'ibyo kurya gusa ariko atungwa n'amajambo yose ava mu kanwa kuhoraho. Murongo wa 4, impuzu zanyu nizabashiriyeko cyangwa ibirenge byanyu ngo bivyimbe iyi myaka uko ari 40. Imana itugirire neza. Bene data, ikintu ushaka dusangira kuri uyu munsi cyangwa kuri no mwanya ni jambo rikomeye. Iki gihe tusomye aya majambo Mose yariko abwira Abisirayeli, arababwira ngo muze mwirinde, mugiye kwinjira igihugu c'amasezerano, mugiye kwinjira muri Kanani, ariko ibwirizwa ndabahaye muze mwirinde kwibagira Imana yabanye namwe iyi myaka uko ari 40. Impuzu zanyu mwavuye muri Egiputa mwambaye nizigeze zishira. Abavuye ari abana bato uko bakura niko impuzu zabo zagenda zikura, ibirato ntibyigeze bihera. Imana irababwira ngo muze mwirinde nimwashika mu gihugu c'amasezerano, nimwashika i Kanani, muze mwirinde kwibagira. Imana irabateguza hakiri kare
muze mwirinde kwibagira iyo mwavuye. Haleluya. Ukaba ukeneye gukomera, ukaba ukeneye kuba umuntu adasanzwe, ukaba ukeneye kuba umuntu azoshika kure, akaba mu masezerano, akaba mu mugisha. Ibwirizwa rya mbere ni ukwirinda kwibagira iyo wavuye. Imana yitegereje Abisirayeli irababona, iravuga ati aba bantu ndiko ndabitegereza, ejo bazonyibagira, ejo bazomvako. Reka rero ndabayibwirizwa kugira ngo baze bakomerere mu gihugu bagiye kujamo. Imana irababwira ngo muze mwirinde kwibagira iyo mwavuye, muze mwirinde kwibagira Imana yabanye na. Uru rugendo rw'imyaka 40 rwabaye urugendo rutoroshe, rwabaye urugendo rukomeye. Rero ndi kumwe namwe n'abarinzi y'imyaka uko ari 40 mu bugaragwa, kandi nzobana namwe, nzobazigama, nzobakingira, nzobarinda ndabaye ico gihugu cy'Ikanani. Ariko ikintu kizotuma mukomera nuko mwirinda kwibagira. Mwene data nshuti yanje, ushobora kuri ngaha mu gisagara ca Bujumbura, abantu bakureba, bakura mu modoka nziza, bakura muri V8, bakuraba mu nzu nziza ahantu baye, bakatangura kuguharurira muri ubwo buzima urimwo. Ariko urazi inkomoko yawe, urazi kahise kawe, urazi yuva. Ikintu kizotuma ukomera, ikintu kizotuma urambira mu mugisha, icambere nukutibagira iyo wavuye. Rimwe na rimwe hari abantu bagera mu bintu byiza ukamenga babivukiyemwo, ariko nagenda gutangarize nawe urabizi ubwo buzima ubayemwo hari ubundi buzima wakuriyemo kera. Abantu bakuriye mu buzima buteye ubwoba, abantu bakuriye mu mibereho iteye ubwoba, ku buryo yabaye mu buzima toshobora gusobanurira abantu, bubi bugoye buruhije. Imana irababwira ngo nimwagerayo, nimwagera i Kanani, ikizotuma muramba, mukarambira mu mugisha, mukarambira mu masezerano, icambere nuko mwirinda kwibagira. Abantu baribagira iyo bavuye, abantu baribagira iyo bakuriye, abantu baribagira inkomoko yabo. Nagenda kubwira yuko inkomoko yawe irakomeye cyane, niyo rufatiro rw'ubuzima bwawe, niyo rufatiro rwaho uri uyu munsi. Aho uri uyu munsi haradefinisa ejo hawe haheze. Haleluya. Kuba utize amashure menshi ngo ushobore kuba uvuga Igifaransa n'Icongereza si kubera yuko utari incabwenge. Oya, wari umunyeshuri afise ishaka, wari umunyeshuri afise umwete, ariko ahantu wakuriye, ahantu wize amashure, ahantu wize primaire, ntihakwemereye yuko ushobora kwavansa. Tekereza ikigo wizeko. Uribuka ahantu wakuriye, ahantu wize mu wa mbere, wize mu wa kabiri, mu wa gatatu primaire kugeza 6e. Etablissement yose iriko nk'abanyeshuri 3,000. Mwari mufise umwigisha umwe. Umwigisha umwe niwe yabigisha, agahera mu wa mbere akageza 6e. Nimba bigisha Igifaransa agahera mu wa mbere akageza mu wa gatandatu, byari bigoye ko yoshobora kubakontorora mwese. Hagiye kuvamwo bake barabandanya, abasigaye si kubera ko batari bafise ishaka, si kubera ko batari bafise umwete, nabo bari bakeneye kubandanya, ariko ubuzima burababloka. Aho bakuriye harababloka. Wewe uravansa urabandanya ugeza aho ugeze uyu munsi. Iyo uri kuvuga Igifaransa n'Icongereza gitomoye, uca wibaza yuko bariya batabandanije, batari bafise umwete wo kwiga. Oya, ntibyashobotse, ariko nabari bafise ishaka, bari bafise umwete wo kubandanya. Nagomba nakubwire ngo ahantu ugeze hakwiye kukwibutsa iyo uvanye n'Imana yawe. Hari abandi bagerageje bashizemo imbaraga zabo, ariko ubuzima burabananira. Mwene data, suko wari gitangaza mu muryango wanyu, suko wari gitangaza, suko wize wenyene. Hari n'abandi bagerageje kwiga amashuri nkayo wize, ariko ubuzima burabananira, ubuzima bucira hagati. Bakoze business zitandukanye, ariko nibakomeje, ubuzima bwacikiye mu nzira. Nawe si wewe waronse ibitugu wuririrako, urakomeza ubandanya urugendo ugera aho ugeze uyu munsi. Kubera iki wibagiye n'ingoga? Kubera iki wibagiye n'ingoga iyo wavuye? Kubera iki wibagiye n'ingoga inkomoko yawe? Imana ibwira Yuda, iramubwira ngo inkomoko yawe uri uwo mu gihugu cy'Ikanani, so n'umwamoni.
so n'umwamoni, nyoko n'umuhetikazi. Mwene data, aho ugeze uhagejejwe n'ayandi maboko. Si kubera ko utahuye n'intambara nyinshi, si kubera ko utahuye n'ibigeragezo byinshi, ariko Imana yagiye ibana nawe. Imana ibwira Mose ngo bibutse, ndabona ko mugiye kwinjira igihugu cy'amasezerano, kandi ndabona ko benshi muri bo bazokwibagira. Bibutse, nibibagira bazosubira inyuma, bazosubira muri Egiputa. Ariko nibakomeza kwibuka Imana yabanye nabo, nibakomeza kwibuka Imana yabayoboye urugendo rwo mu bugaragwa, nzobagirira neza. Tekereza aho wize ahantu hakomeye cyane, aho wagenda ibirometero birenga 10, birenga 20 ku munsi, wiga amashuri bigoranye, wiga amashuri biteye ubwoba, bamwe barakomeje, bamwe barabandanije, wewe ubiyacira mu nzira. Siko yakutari incabwenge, siko yakutari ushoboye, ariko urugendo waruciriye hagati, abandi baravansa. Wewe wibuke aho wananiriwe, wibuka aho urugendo rwakunaniriye. Hari abandi bakomeje, hari abandi babandanije, kandi suko biga cyane kukurusha, suko bari incabwenge kukurusha, suko bari barize menshi kukurusha, ariko Imana yabagiriye neza, Imana irabakomeza, Imana irabashigikira. Urugendo rwabo bararubandanya, bagera mu muji, bagera mu gisagara, abantu bakomeye. Ndagenda kubwire mwene data, hari ibintu utakwiriye kwirengagiza. Nimba ugeze mu gisagara ukaba ubayeho neza, ukaba wambara neza, ukaba ujya neza, ariko hari ibintu udakwiriye kwibagira mu buzima bwawe. Ibyo bintu iyo ubibonye bikwiye kukubera icigwa, bikwiye kukubera ishure. Hari ibintu udashobora guhindura mu buzima bwawe, hari ibintu udashobora kugira bisha. Ibirenge byawe nicabona kikubwira iyo uvuye, ibirenge byawe nicabona kikubwira iyo uvuye. Hari igihe umuntu yisiga amavuta agasa neza, agatagata, abantu bamwitegereza bakabona yuko yavukiye mu muji, yavukiye mu gisagara, yavutse asa neza. Ariko iyo wiravye ku birenge, ibirenge birakubwira ngo we genza buke, aho uvuye ni kure. Urugendo ugendanye n'Imana n'urugendo rutari ruto, n'urugendo rugoye. Ibirenge bikakubwira tekana, ugenze buke, wiyambure. Warubayeho urugendo rukomeye, ariko Imana yabanye nawe. Ukwiriye kwiyambura, ukwiye kwikunkumura ico kintu icyo ari cyo cyose abadayimoni bakoze ku buzima bwawe. Ukwiye kwiyambura iyo muvumo wiyuvuye, uyo muvumo wiyukomoka. Ugerageza kwiruka n'amafaranga, ugerageza kwiruka n'ubutunzi, ugerageza kwiruka n'ibifadika, ariko byarakunaniye gushika ku ntego kubera ahantu vanye n'Imana yawe harakomeye. Usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 11 uhereye ku murongo wa mbere. Abacamanza igice cya 11 uhereye ku murongo wa mbere hatwereka umugabo yitwa Yefuta. Yefuta yari umusore yavutse mu buryo bugoranye, avuka imiryango y'iwabo itamwemera, akura mu muryango w'iwabo famiye itamwemera, imiryango niyamwemeye, imiryango niyamukunze, bene wabo baramwirukana. Mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 11 uhereye ku murongo wa mbere barashaka kudushirira ko uyo murongo. Abacamanza 11 uhereye ku murongo wa mbere aravuga ngo maze Yefuta w'Umugileyadi yari umuhizi w'inkomezi, yari yavutse kuri Maraya, yamubyawe ko na Gileyadi. Kuko muranyumva, uyu Yefuta yavutse mu buryo butemewe, avukira mu muryango niwamwemera, avukira mu muryango niwamukunda, umuryango uramwirukana, famiye zimaze kumwirukana, bene wabo bavukana maze kumwirukana, ngo aragenda jana n'abantu 300 bimbura kimazi, baragenda baja kuba mwishamba, bariyubaka barakomera. Ngo amaze gukomera, agakomera nabo biri kumwe, Bibiri iravuga ngo bene wabo bumva makuru yuko yakomeye. Bamaze kumva makuru yuko yakomeye, bamutumako bate tugize ikibazo gikomeye, tugize urugamba ruteye ubwoba, ngwino dutabare. Yefuta arababwira ngo muhenga mugeze mu bibazo, muhenga mugeze mu ngorane, mukaza kunakambira ngo abari jewe nze kubatabara. Yefuta arababwira ngo nimunsinyire, mumbwire yuko nzobategeka nkabaganza, Imana niyama gutsinda. Ashira indahiro. Mwende data nshuti mukundwa,
Imana yabanye nawe mbere, Imana yabanye nawe kera, niyo izobana nawe uyu munsi. Asaba indahiro bene wabo baramusinyira, baramubwira ngo niwaza ukadutabara uzotuganza. Haleluya. Barasinya, baremeranya. Yefuta ngo agenda ku rugamba hamwe n'indahiro, yarahiye, bamurahiye. Urugamba rutsinze, ashyiraho isezerano, abwira Imana ngo kumaye gutsinda Abamoni, ngiye gusubira mu gihugu cy'amasezerano, uzotangura kunsanganira ubwa mbere uyo nzomutanga ko ikimazi cyo konswa. Ngo agize gutya asanganirwa n'umukobwa wiwe w'imfura. Yefuta amubonye aramubwira ngo umukobwa wanje ungiriye nabi kuko nabyikuriye mu kanwa nkabivuga, ungiriye nabi cyane, ni jewe natanze iyo ndahiro, rero ndagutanga nkuko nabisezeranye n'Imana. Mwene data nshuti yanje, aho uri kurava, aho uvanye n'Imana, ntukibagire aho wavuye, ntukibagire naho ugeze. Hari abana b'abakobwa badukurikirana, yarabi yavuye, yaraba hageze, akabona umenga bayigitangaza. Mwene data, uri cyari munsi y'ibiganza by'Imana, uri cyari munsi y'amaboko y'Imana. Genza buhoro, genza gake, cisha make, itonde. Ndakubwira mwene data, itonde, genda buke buke. Imana izobana nawe kandi izokugirira neza, ariko umenye ingene witwara. Imana iragomba kugukura muri iyo mivumo, Imana iragomba kugukura muri izo karande, Imana iragomba kugukura muri izo kahise, Imana iragomba kugukura munsi y'ico gicu, ariko wirinde kwibagira. Haleluya. Ugeze hano mu gisagara urakomeye, ugeze hano mu gisagara ubaye umuntu ahambaye, ugeze hano mu gisagara ubaye umuntu adasanzwe, utanguye kugura imiduga, utanguye kubaka amazu, utanguye kugira ibintu bikomakomeye, none uribagiye aho uvanye n'Imana. Wibuka Imana ikuvanye, wibuka urugendo ugendanye n'Imana, wibuka iminsi yo mu butayu, wibuka iminsi yo mu bugaragwa, iyabanye nawe mbere, iyakurinze ejo hawe haheze, niyo Mana ikiri kumwe nawe. Reka kwibagira, reka kwibagira nshuti yanjye, reka kwibagira mukundwa. Uyu munsi nipfuza kugusengera, uyu munsi nipfuza gukora isengesho ridasanzwe ku buzima bwawe, rihindura amateka y'ubuzima bwawe. Umaze kubaka inzu nziza, umaze kuba igitangaza, umaze kuba umuntu ahambaye, none uribagiye Imana yabanye nawe iyi myaka yo mu bugaragwa, iyi myaka yo mu butayu, iyi myaka igoye. None uribagiye Imana yabanye nawe, uribagiye Imana yakugaburiye, uribagiye Imana yakwambitse, uribagiye Imana yakurinze. Ugeze muri Amerika wigize igitangaza, ugeze mu Bubirigi wigize igitangaza, ugeze i Burayi wigize igitangaza. Mu kanya gatonya uribagiye uvuye, mu kanya nko gukubita urugohe uribagiye ahantu uvanye n'Imana. Mwene data ntukibagire, mwene data komeza kugendana n'Imana. Imana yawe ibe ariyo Mana yawe. Iyakurinze ukiri ngaha mu Burundi, izobana nawe ugeze muri Amerika, izobana nawe ugeze i Burayi, izobana nawe ugeze Australia. Reka kwibagira iyo wavuye, reka kwibagira Imana yakurinze, reka kwibagira Imana yagukomeje, reka kwibagira Imana yakugaburiye. Aho wicaye uyu munsi haba hicaye abandi, haba hicaye abanyenkomezi, haba hicaye abanyembaraga. Ico kibanza wicayemwo hari abandi bacicayemo barananigwa, hari abandi bacicayemo baratsindwa. Ndagutangariza, ukomerane n'Imana yawe, ukomerane n'Imana yaguhamagaye, ukomerane n'Imana yakurinze amajana maza. Murindi yaravuze ngo Imana irinda Abisirayeli izoturinda amajana maza. Ndagomba gusengera abantu mwibagiye iyo mwavuye, abantu mwibagiye imisozi mwakuriyemwo, abantu mwibagiye imitumba mwakuriyemwo, muribuka urugamba mwagwanye, muribuka mukiri batoya, muribuka ku myaka 20, muribuka ku myaka 30, urugamba wari kuragwana. Iyabanye nawe kiri yagiye mu misozi, ni nayo Mana iri kumwe nawe ubu mu gisagara. Imana ntukayibagire nshuti yanje, Imana ntukayitera umugongo. Wotera Imana umugongo ukaja hehe? Wotera Imana umugongo ukaja kwande? Ndakubwiza ukuri, Imana igukomeze, Imana igushigikire, Imana ibe hafi y'ubuzima bwawe,
iyakurinze amajana amaza, iyakurinze kera iracari Imana na bugingo nubu, iyakugaburiye ukiga primaire ukayimara, ukiga secondaire ukayimara, ukiga amashure y'ibanze ukayaheza, ukiga kaminuza ukayimara. Iyo niyo Mana izobana nawe mu bihe bikomeye, iyo niyo Mana izobana nawe umaze kuja bukimbibe. Nugera muri Amerika izoba iri kumwe nawe, nugera i Burayi izoba iri kumwe nawe. Imana ntuyitera umugongo. Wotera Imana umugongo ukaja hehe? Haleluya. Ibukanu wakuriye, ibukanu wakuriye, ibuka inzu wakuriyemo, muteka ku mashiga. Ubutunzi mwari mufise bukomeye, mwari mutunzi inkoko, inkoko yaragwara namwe mukagwara, mwarara ku buriri, uburiri buri impande y'amashiga. None uyu munsi urabyibagiye, uyu munsi uteka kuri kwiziniye, uyu munsi ufise ibintu byose bifadika, none uribagiye Imana yawe. Tekereza ahantu Imana ikuvanye, tekereza ahantu Imana ikugejeje, tekereza ibintu Imana yagukoreye. Mukirara impande y'amashiga, murara impande y'amashiga, igitanda kiri impande y'amashiga, inkoko ziri hariya mu mbari. Urabyumva? Imana yarakurinze, irakuzigama, iragukingira, ikuba hafi. Urakura ugera mu bigero, ugeze aho uyu munsi ugeze. Mwene data, niwibagire aho uvanye n'Imana, niwibagire uru rugendo ugendanye n'Imana, ukagwibagira, ukibagira iby'Imana yagukoreye, izogusubiza hasi, izogusubiza ku itapi. Imana rero igukomeze kandi Imana igushigikire. Iyabanye na ba Dawidi, iyabanye na ba Abrahamu, iyabanye na ba Eliya, iyabanye na ba Paulo na Sila, iyo niyo Mana ikiri kumwe natwe. Reka kwiheba, reka kwihebura, reka kwiganyira, reka gusuhuza umutima. Komera, shikama, Imana iri kumwe nawe. Inyenkomezi ya Yakobo iri kumwe nawe. Uyu mugoroba nifuza kugusengera. Uyu munsi Imana yakugiriye ubuntu, yaguhaye kumva aya makuru, Imana yaguhaye kumvira ijambo. Uyu munsi utegereza kwitandukanya n'ibyo, uyu munsi utegereza kwihuza n'ikirere gishasha, uyu munsi utegereza kwihuza n'ubwami bw'Imana. Aho hantu uri sico kibanza cawe, aho hantu uri siwo mugabane Imana yakuremeye, aho hantu utegerezwa kwasoka. Uyu mugoroba nifuza kugusengera, uyu mugoroba nifuza kwatura ijambo, uyu mugoroba nifuza kwatura ijambo rihindura amateka yawe. Reka kwihebura, shikama, Imana igukure muri iyo mivumo, imivumo y'abasogokuru, imivumo y'abanyokuru wawe, imivumo y'abaso. Ahantu wize amashure ntiyakwemerera kwa avansa, ahantu wize imanite ntiyakwemerera gukomeza, ahantu wize ntiyakwemerera gushishikara. Ndagoma ngo Imana igukure kuri ibyo biziriko, Imana igutandukanye n'iyo migozi, Imana iguhuze n'ikirere gishasha, Imana iguhuze n'ubwiza bwayo, Imana iguhuze n'abantu b'umumaro, Imana iguhuze n'abantu bakugeza ku ndoto zawe. Wa mukobwa uri kurankurikirana ugeze mu bigero ariko byaranse ko wubaka, wa mukobwa uri kurankurikirana ugeze mu myaka 30 byaranse yuko wubaka, uyu munsi yarageze ko Imana ihindura amateka yawe. Wa musore we, Imana yakugiriye neza, Imana yarakurinze, Imana yarakugaburiye, Imana yarakwambitse, Imana ikuvanye nyene, ikugejeje uyu munsi. Reka kwiheba. Imana yantumye, Imana yampaye ubutumwa, Imana yampaye message, Imana yampaye ijambo, Imana yantumye kuri wewe kugira ngo nze guhindura amateka yawe. Iyo mivumo ni kure, izo karande ni zikure, ibyakera ni bikure, ibyo bakwatuye ko ni bikure, amajambo bakuvuze ko na kure. Uyu munsi, uyu mwanya ucumvira ijambo nyene, iyo migozi cike. Haleluya. Ibuka ugenda n'ibirenge byaratobotse, none uyu munsi ugenda muri V8 na Benzi, none uribagiye abakene.
ibirenge byaratobaguritse, uyu munsi ugendera muri Range Rover, uyu munsi ugendera muri V8, uyu munsi ugendera muri Jeep nziza, ibirenge byari byaratobaguritse, none uyu munsi wabyibagiye, uribagiye Imana yakuvanye, uribagiye iby'Imana yagukorega wa mukobwa we, uribagiye atana kanya gaheze. Uyu mugoroba ndipfuza kugusengera kugira ngo Imana igarure ubuzima bwawe, kugira ngo Imana igukomeze. Ibuka bagufashije, ababyeyi bawe, imiryango yawe, ibuka ibitugu byaguhetse, ibuka ibirenge byakuzanye bigukuye hariya birakuzana mu gisagara, aho ugeze wagejejwe n'imbaraga z'Imana, aho wicaye wicaritswe n'imbaraga z'Imana. Imana yantumye kuri wewe, Imana yantumye ku buzima bwawe kugira ngo nature ijambo rihindura amateka yawe, kugira ngo nature ijambo rireme igitangaza. Imana ikugirire neza, Imana igushoboze. Ijambo ndiko ndatura rifise ububasha, ijambo ndiko ndarema rifise ubushobozi bwo gushobora guhindura ibintu. Haleluya. Nipfuza kubasengera uyu mugoroba, nipfuza kwatura ijambo ku bakobwa byanse ko barongogwa, iyo mivumo yabi wabo, abo basore byanse ko bubaka, iyo mivumo yabi wanyu, abagabo byanse yuko batera intambwe, iyo mivumo yabi wanyu, ndashaka kugusengera uyu mugoroba. Imana ize kuguhagurutsa, ize kukuvana aho uri, ize kukuvana mu kibanza urimo, ikwinjize mu kindi kibanza, ikwinjize mu rundi rwego. Ndiko ndagusengera mwene data kugira ngo Imana ikuvane muri iyo misozi, Imana ikuvane muri ibyo biti birebire, ikumanukane mu gisagara, ikumanukane mu muji, ariko uze wirinde kwibagira. Mose abwira abantu ngo nimwamara kurya mugahaga, imitima yanyu ize yirinde kuremerwa n'iby'ubu bugingo. Abantu bamaze kuremerwa n'amafaranga, abantu bamaze kuremerwa n'ibifadika, abantu bamaze kuremerwa n'ubutunzi bwabo, abantu bamaze kuremerwa n'amafaranga, abantu baribagiye iyo bavuye, abantu baribagiye aho bageze. Imana yabanye nawe mbere, Imana yakugaburiye mbere, n'uyu mugoroba iripfuza kukugaburira, n'uyu mugoroba iripfuza kukwambika. Haleluya. Iwanyu mwabana n'impene, iwanyu mwabana n'inkoko, igitanda kiri ruhande y'iziko, Imana ikabazigama. Imana yabarinze kuribwa n'inzoka, Imana yabarinze kuribwa n'ibisimba, Imana yabagiriye neza. None uyu munsi utanguye kwisiga amavuta, utanguye kwisiga deodora, utanguye gutagata, wibagiye Imana yakugiriye neza, wibagiye Imana yakwambitse, wibagiye Imana yagushikanya ugeze uyu munsi. Wirinde kwibagira uyu muvumo w'inkomoko wo kwibagira. Imana iwubarinde. Umugoroba ndabasengera kandi ndabatumira ejo mu gitondo. Turi mu bihe bidasanzwe, turi mu bihe by'umuvyuro, turi mu bihe byo guhaguruka, turi mu bihe byo gusenga, turi mu bihe byo kurema amateka, turi mu bihe byo kurema ubuzima. Ndabatumira mu gitondo ejo muri repentance ajya ku Musaga. Turi mu bihe bikomeye byo kwikura kimyaku, turi mu bihe bikomeye byo kwikura kimikoshi. Bibiliya tubwira ngo Farawo arota inzozi, abona inka ndwi zivyibushe. Izo nka ndwi zivyibushe zikurikirwa n'izindi nka ndwi z'umwaku, ziraza zimira za nka zivyibushe, za zindi zivyibushe zirushiriza konda cyane. Mwene data, hari ibintu byaje biyongobeza umugisha wawe, hari ibintu byaje biyongobeza iterambere ryawe, hari ibintu byaje biyongobeza amafaranga yawe. Uhora habirema, uhora habikora, yantumye kugira ngo wumve iyi message. Imana iragomba kuvana hariya epfo, Imana iragomba kuvana hariya mu mwobo, Imana iragomba kuvana hariya mu caro, iragomba kuzana mu gisagara. Ariko wirinde kwibagira. Abantu baribagiye aho bavuye, abantu baribagiye aho Imana ibavanye, abantu baribagiye iby'Imana yabakoreye. Ndagusengera ngo Imana ihindura amateka yawe, ndagusengera ngo Imana ihindura ubuzima bwawe, ndagusengera ngo Imana igusiga yandi mavuta, ndagusengera ngo Imana igusige ubundi bwiza. Abantu bakwitegereje bakubonemwe ubwiza bw'Imana, abagabo bakwitegereje bakubonemwe ubwiza bw'Imana. Imana rero ibagirire neza, Imana ibakomeze, Imana ibashigikire cyane. Mwiyubare, iyo mivumo ibaveko,
izo karande zibaveko, ibyo byaha by'inkomoko bibaveko, ayo majambo bakubwira akuveko, ibyo bintu bakwaturako bikuveko. Imana iguhuze n'umugisha wawe, Imana iguhuze n'isezerano ryawe, Imana iguhuze n'ibyo yakubwiye, Imana iguhuze n'ibyo wasengeye. Ndagusengera kuri uyu mwanya, ndagusengera kuri uyu mugoroba, kugira ngo Imana iguhuze n'umuntu wawe, Imana iguhuze n'ibitugu, Imana iguhuze n'ibirenge, Imana iguhuze n'amaboko, Imana igushitse aho yaguteguriye gushika, Imana igushitse ku ntego yawe. Uhoraho Imana akunezereze ku munsi w'ibyago, Uhoraho Imana akunezereze ku munsi w'amagorwa, Uhoraho Imana akurabe ryiza. Nagoma nsabe hariya mu buhinga bw'ivyuma ajya kureka banshirire ko umurongo wa gatatu mu bacamanza igice cya 11, mu bacamanza 11 umurongo wa gatatu. Shaka kumfasha ajya mu kureka bakanshirira ko umurongo wa gatatu. Sabe mu buhinga bw'ivyuma badufashe kugira ngo banshirireho uyo murongo bishobore kunyorohera. Abacamanza 11 umurongo wa gatatu. Umurongo wa gatatu uravuga gute? Reka ndawusome hanyuma mukanya ndaza kubaha umwanya wo gutelefona. Haravuga ngo maze Yefuta acahunga bene se, aragenda ba mu gihugu c'Itobu. Abantu b'imburakimazi bakoranira kuri we, bakagenda bambura abantu. Imana itugirire neza. Icyakomeje Yefuta n'abantu b'imburakimazi, n'abantu ataco bashoboye, n'abantu bananiwe ubuzima bwabo bwose, ngo ariko abo bantu arabiyegereza. Amaze kubiyegereza arakomera. Erega nawe ugiye gukomera, erega nawe ugiye kuba udasanzwe. Imana yantumye ngo naturi ijambo ku buzima bwawe, Imana yantumye ngo ndeme ijambo ku buzima bwawe, ngo ajyana n'abantu batagira ikimazi. Imana iragomba kugutandukanya n'abo bantu batagira ikimazi. Imana iragomba kugutandukanya n'abo bantu bataguha ibyiyumviro, n'abo bantu bataguha ibyiyumviro bifadika. Imana iguhuze, iguhuze n'umugabo, iguhuze n'umudamu, iguhuze n'abana baza kugutandukanya n'iyo mivumo y'inkomoko. Imana ikwambike, Imana igushigikire, Imana ikuduze ku yindi level, Imana ikuduze ku rundi rwego. Mwene data, ndagusengera ngo Imana ikugirire neza. Abako barakurikirana murashobora kwandika ubutumwa bugufi, ariko nagomba muri aka kanya ngo sengere uyu muntu agwaye, uyu muntu aremerewe, uyu muntu arushe, uyu muntu azingazinzwe n'imwemu mbi, umuntu azingazinzwe n'imyuka mibi. Ndashaka muri aka kanya imbere yuko ndaba umwanya wa telefone mushobore gusengerwa. Ushobora kwandika ubutumwa bugufi, bamfashe mu buhinga bw'ivyuma kureka, bamfashe mu buhinga bw'ivyuma hajya kureka. Nimero mushobora kwandika ku butumwa bugufi ni 69 ubusa 93 ijana na 62, kugira ngo dushobore kubona nimero hajya kureka. Reka badufashe iyo nimero ize, murashobora guhamagara kuri 69 ubusa 93 ijana na 62. Murashobora kwandika ubutumwa bugufi kuri WhatsApp, mutwaro wawe ukawurungika ngashobora kugusengera. Imana ikugirire neza. Urandika umutwaro wawe, Imana ikunezereze mu gihe c'ibyago, Imana ikunezereze ku munsi w'amakuba. Hari umuntu afise ikibazo c'ibere, hari umuntu afise ikibazo c'ibere, rifise ikibazo ibere rigwaye. Ndagomba muri aka kanya ngo ndagusengere, Imana igukoreko. Iyi nimero si yo guhamagarako, murandika ubutumwa bwanyu bugufi. Nipfuza kubasengera kuri iyo nimero, kuri 69 ubusa 93 ijana na 62. Murashobora kwandika ubutumwa bugufi nk'abasengera. Hari umuntu afise ikibazo c'ibere, ibere rigwaye, fata iryo bere ryawe ndagusengere muri aka kanya. Imana iragomba kugukiza mwene data. Uhoraho Mana ikomeye, Mana igira neza, ndasengeye uyu mudamu afite ikibazo c'ibere, afise imisonga. Mana ndamusengeye ngo umugirire neza, kuboko kwawe kumukoreko, mukorere igitangaza mu izina rya Yesu, amen. Murashobora guhamagara kuri 61 20 ubusa ubusa, tugashobora kubafasha. 61 20 ubusa ubusa. Ushobora guhamagara kuri iyo nimero tugashobora kugusengera. Abantu muko madukurikirana muri impande y'amateleviziyo yanyu, wirinde gutelefonera impande ya televiziyo, wegere kure ya TV yawe.
Imana ibagirire neza. Ndagomba gusengera abantu bagwaye, ndagomba gusengera abantu bafite ibibazo, abantu barushe kandi baremerewe, ijuri bakoreko. Mwene data ugwaye umugongo, mwene data ugwaye ibirenge, Imana yantumye kukubwira aya makuru, Imana yantumye kuguha iyi message. Allo? Oui. Amahoro neza. Allo. Oui. Allo. Ndabumva muri bande muri he? Sawa. Muri he? Sawa. Telefone niri mukundiye. Mwashobora guhamagara kuri 20 ubusa ubusa 31 ubusa ubusa. Hari umuntu arushe, hari umuntu aremerewe, waraye udasinziriye. Ijoro ryejo ni wasinziriye, n'uyu munsi ni na ati rufise. Ndagomba ndagusengere kugira ngo Imana iguye gusinzira muri iri joro. Mana arasengeye uyu muntu ataronka itiro mu gicugu, umugirire neza kandi umwugururire. Ndamusengeye ngo umukorere igitangaza, ndamusengeye ngo umukorere bidasanzwe, yakire gutabagwa mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibagirire neza. Urashobora kwandika ubutumwa bugufi tukagusengera kuri 69 ubusa 93 162. Ndabibutse yuko ejo mu gitondo isaha 2 n'igice tuzoba turi mu bihe bidasanzwe byo kubohoka. Allo? Allo? Oui. Allo. Oui, muri bande muri he? Allo. Allo. Ndabumva muri bande muri he? Aga telefone ni kamura. Mwirinde kumviriza televiziyo muri ko murahamagara, umuntu yifuza guhamagara yirinde kumviriza televiziyo. Wewe hamagara uje kuri televiziyo yawe hanyuma uhamagare tugusengere. Mani kunezeze. Ushobora kwandika ubutumwa bugufi kuri WhatsApp kuri iyo nimero, ushobora no kwandika message isanzwe. Nimero niyo urashobora guhamagara tukagusengera ku kibazo cawe, ku ngorane yawe, ku mutwaro wawe. Imana ikugirire neza. Tubibutse ko ejo mu gitondo isaha 2 n'igice tuza dutanguye ibihe bya deliverance, ibihe byo kubohoka, ibihe byo kwidegembya. Ndabasengera ngo Imana yumve gusenga kwanyu, ndabasengera ngo Imana yumve amaborogo yanyu. Imana ibahezagire. Ndabona abantu muri ko murahamagara kuri no nimero, ariko andika ubutumwa gusa turahitira tububona. 69 ubusa 93 162. Nzokara umuntu ku murongo. Imana nyene amahoro ibanezereze, Imana nyene amahoro ibashigikire. Turasenga ku bwa Buja FM. Imana yaduhaye uyu muyoboro kugira ngo ducishe kijambo ry'Imana. Imana ihezagira abayobozi ba Buja TV. Imana bahe iki mitima yabo yipfuza kandi ibagure ibageze ku rwego rudasanzwe. Nimero ni muhamagare kuri iyo nimero 20 ubusa ubusa dushobore kubafasha. 20 ubusa ubusa 31 20 ubusa ubusa. Ushobora guhamagara tugashobora kubafasha. Allo? Allo. Egere nyuma ya televiziyo yawe uvuga ikibazo cawe. Allo. Oui, muri impande ya televiziyo mwegere inyuma. Oh, kirere cy'uyu munsi ni kiriko kirorohereza abantu. Ariko turabibutsa ko Allo? Oui. Allo. Oui, muri bande muri he? Allo. Ndakumva uri hehe? Ijem ni sawa. Ndakumva uri hehe? Allo. Oh, ndumva telefone. Ni sawa. Ndakumva muri hehe? Muri bande muri he? Mu Kirundo. Ufise ikibazo ki? Ufise ikibazo ciki? Mu Kirundo. Ndumva tako turumvikana, washobora kwandika umutwaro wawe tukawusengera kuri 69 ubusa 93 162. Abari mu Kirundo, abari Ngozi, mu Kayanza, abari mu Rwanda, abari mu bihugu duhana imbibe, mwese muratumiwe. Imana ibahezagire. Sinza uherereye, je sinshobora kukubona ariko Imana yoyo irakubona. Turi hano muri studio ndagoma sengera abantu bagwaye.
ndagoma nuguruza amasezerano y'abantu, ndagoma nuguruza imigisha y'abantu, ndagoma nuguruza ingendo z'abantu. Mwene data ukeneye kuvoyaja, ushobora kuba ufise passport hafi yawe, ndagoma ngo allo oui oui Allo? egere inyuma ya televiziyo muri bande muri he? Allo? Egere inyuma ya TV yawe, egere inyuma ya televiziyo yawe kumvikana. Allo, shalom. Oui. Allo, shalom pastor. Shalom muri bande muri he? Turi ngaha mu Cibitoki ca Bujumbura. Ego mukobwa wa Yesu. Nashaka gutanga umutwaro. Ufise umutwaro umeze gute? Je ngwaye umutwe imyaka myinshi, narivuje ndaruha n'imiti nsoma ni myinshi, ndarushe vraiment. Ngiye kugusengera ariko ejo mu gitondo woshobora gushika ku rushengero. Binkundiye nuko nyene numva ko ngwaye, sinzi ko nzoronka ingufu zo kugenda gusenga. Uzinduke mu gitondo ca kare kandi gusengera ariko uzinduke kugira ngo ejo nze ndagufashe. Sawa, murakoze cyane. Ego. Mana ndasengeye uyu mwana wawe. Afite ikibazo cyo kuribwa, afite ikibazo cy'umutwe. Ndamusenge mu izina rya Yesu mukoreko kandi ndamutumiye ku munsi wejo muri repentance kumusaga. Ubushobozi bwabuze mukoreko muri ya masengesho ya deliverance azoba ku munsi wejo. Uzukora ibitangaza n'ibimenyetso mu izina rya Yesu. Amen. Tubibutse ko allo? Oui. Allo? Oui, muri bande muri he? Bonde mukanyosha mu Busoro. Ego. Nyosha mu Busoro. Ndakumva. Ndashaka musengera sona kwaye ibintu by'ibicirika ku mubiri. Ejo muzane. Egere inyuma ya televiziyo tuvugane. Allo? Egere inyuma ya televiziyo tuvugane. Ego. Ejo muzindukane kuri eglise ejo mu gitondo ca kare ndamusengera. Uranyumva? Ego ndawumva. Aho dukorera wahumvise Imana zo muzindukane. Ego. Sawa. Ejo mu gitondo muzindukane dushobore kumufasha. Sawa murakoze. Dukorera kumusaga abantu mudukurikirana muri mu gisagara ca Bujumbura, abantu muri mu makariti atandukanye dukorera kumusaga ugeze ajya kuri zone ubu hageze ucudugana ijya pave ugeze haruguru ugacukatira mu kubamfu mu kabara kari mu kubamfu. Allo? Allo. Oui. Allo? Oui, muri bande muri he? Allo? Egere inyuma y'iyo televiziyo yawe, egere inyuma ya televiziyo yawe. Nituriko turumvikana urashaka kumukupa. Ndabibutse yuko ejo amasengesho azotangura igihe cy'isaha 2 n'igice kugeza isaha 6 n'igice turi masengesho yo kubohoka. Wewe ugwaye, wewe ufise ikibazo, wewe ufise umutwaro wananiranye, wagerageje kuduga ku musozi hirya no hino birananirana. Ndagutumiye mu izina rya Yesu Kristo uze kwakira igitangaza c'Imana. Oui. Allo? Allo? Oui, muri bande muri he? Ndabatumira abari mu gisagara ca Bujumbura, abari hano kumusaga, abari mu Kinanira. Allo? Allo? Oui, muri bande muri he? Ngagala. Ego, ufite ikibazo ki? Allo? Ikibazo ciki? Jewe ndiga, je ndi munyeshuri. Ego. Ariko ndiga ariko ngo nasanga amanota ari make. Uzozejo tubonane ndagusengere. Aho dukorera wahumvise? Ego. Ejo kumusaga isaha 2 n'igice uzobageze. Ari abantu baboshwe n'ibintu byabananiye kubavako, baboshwe n'ibyaha byanse kubavako za karandi z'ubusambanyi, imyuka mibi. Ndabatumira ejo tuzogira amasengesho atari bwigera baho, amasengesho yakataraboneka. Tuzotangura igiterane isaha 2 n'igice tugeze isaha 6 n'igice. Ndabyizeye neza nabikekeranya ko umuntu azoza gwaye atazosubiza ubugwayi bwiwe inyuma. Allo? Allo? Allo?
telefone ntabwo ziriko ziraborohereza. Ndabatumiye mwebwe muboshwe n'ibyaha by'inkomoko, ibyaha by'ubusambanyi, ibyaha byo kwisambanya, ibyaha byo kugwana n'imizimu. Ufise karande z'imizimu iraragwana na Allo? Mahoro neza muri bande muri he? Allo? Oui. Egere nyuma ya televiziyo yawe. Abantu muri ko murahamagara mwegere nyuma y'amateleviziyo kugira ngo dushobore kumvikana neza. Abantu muboshwe na za karande z'ibyaha. Oui. Allo? 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 Ndakumva uri he? Allo? Urinde uri he? Telefone ntabwo ziriko zirabakundira, ibirere ntibimeze neza, ariko ndabatumire ejo mu gitondo tuzoba turi mu masengesho ya deliverance. Allo? Mwirinde kwegera amateleviziyo yanyu. Allo? Ndakumva. Amahoro. Haro neza. Ndinda mu Gihosha nagomba kubatura umutwaro. Ego. Mfite ikibazo cyo kumva mu mutume ngo nosara nagomba mu nsengere. Zinduke ejo mu gitondo uze ndagusengere. Ego. Aho dukorera wahumvise? Ego nahumvise. Ndakwinginze ntuhombe ibihe byejo. Ego. Mani kugirire neza. Mu mwanya ndi gusengera ariko ejo uzindukuza. Ndabona abantu bariko barampamagara bari muri South Africa. Allo? 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 Oui. Allo? Ndakumva urinde uri he? Ndiyitega mu Meronega. Ego tumeze neza. Uri mu ntara ya Gitega? Ego nahishe umutwaro. Umutwaro umeze gute? Mbaya. Kaca tugusengera ugume ku murongo. Ego kandi hariho ntatananiye guheba. Imana ikugirire neza. Turagusengera mu kanya guma ku murongo. Merci. Sawa. Hari abantu bariko baranyandikira muri mu bihugu bitandukanye, bari muri South Africa, abari ngaha muri East Africa. Mwese turabatumiye, mwese turabaye kaze, abari hafi, abari ngaha mu gisagara ca Bujumbura, abari ngaha ku Musaga, mu Kibenga, mu Kinanira, mu Kinindo, mwijabe, muri Rohero, mu Buyenzi, muratumiwe. Muratumiwe muri bibihe bidasanzwe byo gukira, muratumiwe muri bibihe bidasanzwe byo kubohoka. Dusigaje iminota mike tugaba dusoza ikiganiro. Allo? Nari allo. Oui. Allo? Egera inyuma ya televiziyo yawe. Nanifise umutwaro. Ego muri bande muri he? Umutwaro narifise ibintu biri mu mutima iwanje, iyo nkoze cyane hasaba mu mutima. Uba hehe? Sinzi ko nabangwa umutima nashaka mu rusengero. Uzoze tuganire ejo. Sawa muragize neza. Aho dukorera washoboye kuhumva? Ego. Wandikiye nimero yanje ya 69 ubusa 93 ijana na 62 uraza kunyandikira. Ego. Muragize neza. Sawa, ejo mu gitondo muzinduke muze ndabasengere. 69 murashaka guhamagara ubusa 93 ijana na 62 tugashobora kubasengera. Abari kure muratwihanganira mutashoboye gukurikirana ikiganiro kuri YouTube, ariko ndizera ko mu mwanya kiza kubashikako ari no munsi canje. Allo? Telefone niziriko zirabamerera neza. Abandi mwandika ubutumwa bugufi. Shaka kwandika ubutumwa bugufi kuri WhatsApp tugashobora kubusoma. Imana ibagirire neza, Imana ibashigikire. Ejo tuzoba turi mu rushengero, tuzoba turasengera imitwaro itandukanye, tuzoba turasengera abagwaye, tuzoba turasengera abantu barushe. Ndabona abantu muri ko murampamagara kuri no nimero yanje nabahaye. Iyo nimero murashaka kwandika ubutumwa bugufi. Meruka kugirirwa cesarienne tariki 6 zo kwicumi kugeza ubu mbabara munsi y'umukondo. Ingo ejo zinduke ejo mu gitondo kuri repentance ku Musaga, dushobore kugufasha, dushobore kugusengera,
Imana ikora igitangaza ku buzima bwawe. Ora Imana. Allo? Ora Imana banezereze, ora Imana bashigikire, ora Imana biteho. Ejo tuzoba turiko turasenga, turi mu mwuka wo gusenyura imwemu ya Goliati, turi mu mwuka wo gusambura imyuka ya Goliati yahagaze imbere yacu. Tuzohagarara nkuko Dawidi yahagurutse akatura ijambo rivuguruza yandi majambo yose Goliati yari karavuga. Aramubwira ngo uje kungwanya witwaje uducumu, witwaje inkota zikomeye, ariko jenje kuku. Allo? Oui. Bereko nibikunze cyava ku murongo. Dawidi abwira Goliati ngo uje kungwanya witwajije amacumu, ariko jenje kukugwanya nitwajije izina ry'Imana y'Abisirayeli. Iyo wacokoye uno munsi nakugabura amaboko yanjye. Egera inyuma ya televiziyo yawe. Egera inyuma ya televiziyo yawe. Abantu muri ko murahamagara, nirinde guhamagara muri impande ya TV yanyu. Mwegera inyuma nk'imetero zingahe kugira ngo mushobore guhamagara. Nimero ni 69 61 ubusa ubusa. Iyo ni nimero muhamagara kuri apel isanzwe. Nimero dukoresha kuri WhatsApp ni 69 ubusa 93 ijana na 62. Murashobora? Allo? Allo? Oui, muri bande muri he? Tujendi munuze kumutangaside. Uri? Kumutangaside. Ego, fikazo chiki. Ndashaka musenge. Reka tugusengere kandi turagwaye kaze. Nifuza kuganira nawe ejo. Ego. Uzoze kuri Repentance ku Musaga dushobore kubonana ndagusengere. Ntawonzi. Muri ville wahazi? Muri ville ndahazi. Ugeze muri ville kuri bisi zijya mu Kibenga, uzoca ufata bisi ya Musaga hanyuma uce wurukira kuri zone. Ego. Ejo mu gitondo isaha 2 n'igice ubuje tubonane imbere yuko nja muri kirte. Ego. Mani guhumugisha. None uzompamagara kuri iyo nimero wonye hakugoye. Amen. Mani guhezagire cyane. Mani bahezagire, Imana bahumugisha. Turiko turegereza gusoza ikiganiro dusigaje inota mike, ariko nipfuza kubasengera uyu mugoroba. Nipfuza gusengera imitwaro yanyu. Mwandike imitwaro kuri WhatsApp, mwandike ibibazo byanyu kuri WhatsApp. Abafise imitwaro itandukanye mwifuza gusengerwa, turahitira tuyibona ubunyene. Ikindi mfise umutwaro naragiriwe cesarienne, yari imbanyi ya mbere, yari imaze amezi 6 umwana ntiyabayeho. Imana iragomba kugushumbusha. Ndagusengera, ndaguha karibu, ndaguha kaze ku munsi wejo masengesha. Hari amasengesha akomeye, no kubugira ngo amasengesha hambaye. Nagomba Imana izomfashe niyo na allo? Oui. Egera inyuma ya televiziyo yawe hanyuma uvuge awuri. Allo? Ndumva tudashoboye kumvikana kubera ahantu umuntu ari. Ego nzawa. Urashobora gusubira guhamagara mu kanya. Kwe turiko turumvikana. Imana igiye kuguhereza urubyaro, wowe ukeneye urubyaro, wowe ukeneye gufata urugendo, wowe ukeneye gukora business, wowe ukeneye gutera intambwe. Ndagutumiye ejo mu gitondo. Hari benshi turiko turasengera, Imana iri kirugururira ibyabo byari byarawugawe, ibyabo byari byarabaye bloqué, ariko tumaze kubasengera amasezerano ari karuguruka, ingendo ziriko ziruguruka, abantu bariko baraja mu mahanga. Ngo ari mu Rumonge, uri mu Rumonge uzorondera umwanya ku munsi wa gatatu uze tuganire, urashobora gufata itike ukaza. Abariko marungika ama audio nta kuntu ndayumviriza, nza kuyumviriza mvuye muri televiziyo. Mwandike ubutumwa, mwandike message. Imana ibagirire neza. Mu minota mikeya ikiganiro kirasozegwa. Ndasengera abantu mufisa ama estoma, abantu mugwaye ama estoma, abantu mugwaye amara, abantu mugwaye ama inteste. Allo? Allo? Oui. Yes, ashine. Amen. Muri bande muri he? Egere nyuma ya televiziyo. Sina mahoro na shine. Ego muri hehe?
muri karitsiye Bukirasazi. Ego. Tugufasha iki ningoga na ningoga? Umutwaro mu nsengero naravunitse ukuguru. Cha tugusengera mu izina rya Yesu. Mana umugirire neza uko kuguru kurakira wizere. Amen amen. Imana ikiza abagwaye amara, abagwaye estoma, abagwaye amaguru, abagwaye malaria, abagwaye ingwara zitandukanye, warivuje hirya no hino, waragerageje kunywa imiti itandukanye, baguteye amaserumu, bagushizemwe amaraso ariko ukomeza kuremba. Ndagomba ngo uyu mwanya nyene, ndagomba ngo isaha kuri uyu mugoroba twaturi ijambo ribohora. Imana ibakomeze. Nimero muhamagara ko ni 61 ubusa. Mu minota 4 tuzoba turiko turegereza gusozera ikiganiro. Murashobora guhamagara kuri iyo nimero 61 ubusa. Cyangwa 69 ubusa 93 162. Urugo rwa rugiye gusambuka, abadayimoni bagiye gusambura urugo, nawe uracecetse ntaco wibaza ku rugo rwawe. Fata umwanya wo kwegera abakozi b'Imana. Umugabo wawe yaragutaye, abana baragutaye, famiye zaraguvuyeko, usigaye wenyene, ugeze igihe wumva umenga wo kwiyahura, ugeze igihe wumva umenga wo kwihasumu, ntiwigirire nabi. Hari cyariho amahigwe yawe, hari cyariho sede igira kabiri. Ngwino wegera abakozi b'Imana tugusengere. Ngwino Allo? Ugeze ahantu wumva umenga wo kwihasumu, ugeze ahantu wumva umenga wo kwiyahura, ariko ntiwigirire nabi. Ngo nikwereke imiryango yakuvuyeko, ngo nikwereke amafamiye yagutaye, ngo nikwereke umugabo atakikubabaye, nawe umugabo yo kwibagira. Imana iracagukunda, Imana iracafitaniye umugambi muremure nawe, Imana iracafitaniye gahunda nawe. Ntiwigirire nabi. Ndagutumiye mu gitondo cya kare. Gera kuri repentance tugufashe. Gera kuri repentance tugusengere. Imana igushoboze, Imana ikugirire neza. Nimero murashobora kwandika ubutumwa bugufi mu minota 3 cyangwa 2 sigaye tukarangiza ikiganiro tugashobora kubafasha. Imana ibahezagira. Urashobora guhamagara abantu nka 2 cyangwa 3 tukabasengera, nyuma tugasoza ikiganiro kuko umwanya urihuta cyane. Allo? Urashobora guhamagara tukagusengera muri aka kanya mu buryo bw'umwihariko. Allo? Amahoro? Yedi Sandirine. Ego uri hehe? Hari abantu meko murandika ubutumwa bugufi kuri apere isanzwe. Namahoro nanje nitwa Cynthia nkaba ndi ngaha mu Kinindo. Nashaka munsengere ndafise ingwara yo kuribwa mu nda. Nguma mfata imiti ariko vyaranse. Shira ikiganza ku nda yawe tugusengere. Ejo mu gitondo ashobora kuduga aho kumusaga tukabonana. Ejo hari amasengesho kubohoka akomeye. Shira ikiganza ku nda yawe ndagusengere. Mana mu izina rya Yesu. Sengeye uyu nabandi bose bafise ikibazo cyo mu nda. Ndatuye ijambo ribohora. Ndatuye ijambo rikiza. Ndatuye ijambo ritanga umwidegemvyo. Iri sengesho nsenze rikiza abantu benshi bagwaye, abaryamye mu bitaro muri urgence, abari muri reya, abari mu ngorane zinaziriya. Ndasenze Mana gukora igitangaza. Abari muri hôpital militaire, abari muri Rwakarede, abari muri Prince Regent, abari muri clinique, abari mu mahopito atandukanye mu gihugu cacu, hano mu gisagara ca Bujumbura, ubakoreko. Abari mu ntara hagati, abari mu gihugu, Mana ndabasengeye ngo bakore ibitangaza. Kuba turi ngaha ni kubera inyungu zawe, kuba turi ngaha ni kubera inyungu z'ubwami bwawe. Mana ndasengeye uyu muntu afise ikibazo icari cyo cyose, ari mu mivumo y'inkomoko iyo ari yo yose. Ndasenze ngumubohore, ndasenze ngumukoreko, ababoshwe n'ibyaha byabi wabo, ababoshwe na za kameremere zabi wabo, ababoshwe n'ingeso mbi zabi wabo. Ndabasenge muri aka kanya ngo bakoreko, ubakorere igitangaza, ibyakera bihave. Mana batanga urugendo rushasha. Urakoze mwami Yesu, kubagire neza mu izina rya Yesu. Amen. Nimero ngiyo murayibona,
ni 69 ubusa 93 162. Ushobora kuba uri ku Musaga, ushobora kuba uri mu Kinanira, ushobora kuba uri mu Kibenga, ushobora kuba uri mu Kanyosha, ushobora kuba uri mu Ruziba, ushobora kuba uri mu gisagara cyose ca Bujumbura, ahantu hose uherereye. Zinduka mu gitondo uduhamagare kuri iyo nimero, tuguhe adresse neza y'urushengero rutumbereye. Imana ibahezagire. Ejo mu gitondo tuzo turi kumwe kuri radio kuri Buja FM isaha 11 zo mu gitondo. Amasengesho azobatangwe kugeza isaha 12, hanyuma twinjiye mu masengesho ku rushengero. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu Kristo, amen.